nshaka kuba aho wifuza ko mba, aho niho mbonera kuruhuka ndaje. Umukobwa yahemukiwe akunda kuvuga ngo abahungu bose nimbwa. Iryo jambo ni guteriza gute? Impamvu riza nuko aba yababuriye icyizere, aba yakomeretse bihagije koko, kuko arinze avuga iryo jambo ngo abahungu bose nimbwa, uwo muntu urumva naho hantu aba yamugejeje. Abahungu barashobora nabo nyene kutaba imbwa bose, ugasanga umwe murahuje mu rukundo, nubwo umwe ashobora gukosha ariko si kuvuga ngo bose baca bagira ya makosha amwe. Oya, umwe arafise ukuntu ateye, undi arafise ukuntu ateye. Kugira mu rukundo umwe wese afise guyiwe, afise ibyo akunda mu rukundo, afise ibyo yitaho, akavuga ati kurya mukobwa nkunda ibi, kurya muhungu nkunda ibi, kugira ndamwiyumvemwo. Hariho les étapes, hari ibintu ndaguharura ico bafatira ko umukobwa umuvanze n'uyundi aca guhera. Jewe ku ruhande rwanje nsanzwe nzi ko abakobwa badakunda kuko ndakidefinise reka ntibari bwaye hari ikindi kintu bacyongera kuko n'umugore wanje ntankunda. Okay. Ubakunzi ba Buja Town TV ndabaramukiye ntongera ndabaye ikaze mu kiganiro cha Love Control, kwigisha urukundo ukawushaka umukunzi, wifuza umukunzi umuronkera hehe. Ni ahandi nyene muri Buja Town. Umuhost ni wa wundi nyene novuga ati ubu kibuzosera abakobwa bose ni Kube Drama DRAMA. Uno munsi rero tukaba twabakiriye abantu babiri. Eske ni couple? Sinzi. Naba friend? Sinzi. Ni gishiki na gisaza ndavyonzi, ariko rero katwakire bavuga ati mesdames et messieurs, reka tutangure kwa madame canke umwigeme. Umeze neza? Yeah, meze neza. Ndaguhaye kaze na karibu muri Love Control. Merci. Wumva gute ko je nawe turi muri Love Control muri uyu mwanya? Ndumva neza, ndanezerewe. Anita, by the way. Yeah. Usa neza. Félicitations. Merci. Utwenga neza. Urakoze. Akumure vuga ati Anita afite imyaka ingahe? Tu fêtes l'anniversaire? Ni bati. Happy birthday to you. Oh. Oh. Anita yakwije 25 para 17. Wow. Kwezi. Kwa kabiri turangije. Akumure vuga ati Anita n'umuntu adashavura. Rimwe na rimwe sinda. Rimwe na rimwe Anita arubaha cyane. Anita arakunda cyane. Anita agishikanye imyaka 18. Ni kiye kintu yahuye nawe mu rukundo? Nkikwiza 18 mu rukundo narakomeretse gatoya. Wakomeretse gute? Uburyo nakomeretsemo nuko hariho twari kumwe mu rukundo. Muri ico gihe urukundo rwacu nagwita ko tutari bwamenye iyo tuko turajanye tuko turava. Twabyinjiyemo nkuko abandi bose babyinjiramo. Umwe akaza guproposa dukundane, gaca uhita wemera, hamba birashika dame yumvamwo nawe aranyumvamwo, ariko nyene hariho kayabaye. Iyo imaze kuba we aragenda, ariko je nari nkumukunda. Akumbure twibutse yuko muri Love Control ari ibintu bitatu ni temeza tuvugiriga ko ariyo gukunda, ariyo guhemuka no guhemukirwa. Ivyo bintu birabaho. Akumbure rero twakire n'undi mushitsi ari impande yiwe. Yaho mengana mukabo nyene eba. Elise, umeze neza? Ego meze neza. Ndagwaye kaze na karibu. Merci beaucoup. Ubona gute kuba muri Love Control? Nanita. Ndavyishimiye cyane. Ambwira ibintu bitatu wahuye navyo mu rukundo. Tuduze mikro kugira tukumve neza. Bitatu naho. Duza mikro. Urukundo vyiza canke bibi? Ivyiza peut-être, bibi, ivyakubabaje. Duza mikro gatoya Elise, vraiment. Duza mikro nka jewe ngaha. En fait mu rukundo umuntu ahuramo n'ibintu vyiza, kongera ugahura n'ibintu bibi. Hari vyiza nahuye navyo mu rukundo, navyo
sinumva ingene hava ndabidefinisa kugira ngo ndabikubwire, ariko uvuze bitatu nahuye navyo mu rukundo. Cambere narakunze, hanyuma kigira kabiri ndakundwa, kigira gatatu narababajwe. Warababajwe. Kubabazwa gute? Kumbure bamwe bati abahungu nibo baduheba, abandi ati abahungu barahemuka. Biri muri kwa guhemukirwa no guhemukira. No guhemukira. Niyo mpamvu rero tugomba tuvuge ubuhemu bw'urukundo mu bakobwa baduhemukira tw'abahungu. Biba bimeze gute? Biba bifashe gute? Ikosa riri he? Ikosa kubw'umukobwa, abakobwa baduhemukira twebwe abahungu. Kenshi hari gihe usanga ari amakosa yavuye kuri twebwe. Urayemera neza? Bien sûr que uko nta nivyo nta muntu abaho kwisa dakosa. Sivyo? Gusa kiretse gusa yuko bishika ugasanga kijya kintu we wise ikosa. Ntiwaruzi ko ari ikosa. Ari ugasanga kijya kintu kiratumye gitosekaza gwa rukundo rwanyu. Akumbura ati benshi abakobwa barahemuka. Ego, la majorité. Biba bimeze gute? Guhemuka, abakobwa benshi barahemuka, kenshi biva ku maronko. Nico kintu kiza imbere. Akanoti. Uri umuhungu udafise ku mufuko, n'urukundo ntiruza neza. Urukundo rwa nyuma wagiyemo rukakubabaza gose, vyavuye kuki? Byagenze gute? Urukundo rwa nyuma nagiyemo rukambabaza cane. Nubwo umwigeme twakundanye akunda itama, amahera, yakunda amahera cane. Bica bituma je nafashe decision yo gushaka guhebana nawe, kubera ko namuhishije cyane ku bintu bijanye n'amahera. Mugabo we niyo objectif yarafise kuri jewe, yashaka umburyo. Urukundo nyakuri ni iki? Urukundo nyakuri ni rwa rukundo umuntu akunda mugenzi we nawe asanzwe amukunda. Akumbure twavuga ati umukobwa kenshi na kenshi ico kibazo kirabara mwese muraza kwishura. Umuhungu iyo hahemukiwe acavuga ngo abakobwa bose ni bamwe. Kumbure ni kiye kintu wamaze kubona just moment uvugana ufise aba ex bangahe? Aba ex je mfise nemera. Kuko wemera kuri wewe. En fait hariho ibyo twa twaragiyemo turi muri ya myaka yo kuba mu kintu utazi curimo. Hakaba n'iyindi myaka uba mu kintu uzi curimo. Urumva ko ari ibintu bitandukanye. Kubo aba ex mfise igihe umaze gutahura ivyo urimo. Voilà, maze gutahura love cyarico. Ku buryo ubwira umuntu ko mukunda bivuye ku mutima koko. Apana vya bindi vy'abana je t'aime oya pani je t'aime. Uri très sûr. Voilà. Uvuga ati uyu ni nkame vyogenda neza arashobora kumbera umugore. Bien sûr. Ni batatu. Batatu. Merci. Vyagenze gute ugira abo bose batatu babure ico kibanza? Kuvuga reka tubishire kwanza muri mu isezerano. Bien sûr. Sivyo? Hariho umuntu usanga atari isezerano ryawe. Icyo ni ikintu ca mbere. Kuko ikintu iyo atari isezerano ryawe naho ugira gute ntushobora kubana nawe. Reka tubifate ko batari isezerano ryawe. Akumure tuvuga ati ni vyinshi ducamwo, ni vyinshi duhura navyo. Kugira urabe ko uyu mukobwa afite urukundo nyakuri ubibonera he? Hama rukundo guno munsi muri nomore tugezemo biragoye cyane kugira ngo ubone umukobwa afite urukundo nyakuri. No gusenga Imana cyane. Ari kuvuga yuko nta gipimo gihari kugira umenye yuko umukobwa afite urukundo nyakuri. Biragoye ntago. En plus. Dusubire kwa Anita. Kuri ivyo vyose nyakubahwa Elize yavuze. Nimba ari ubeshi kivuge neza. Novuga ati hamwe yagiye arabesha. Yabeshije he? Twebwe bakubwa yagiye arabesha kubera ko duza mikro gatoya. Impamvu yagiye arabesha abakobwa si bose bakunda amafaranga. Si bose bakunda amaronko. Hariho abakunda by'ukuri. Hari ushobora kuvuga ati okay uyu muntu ndamuyumvamwo. Ibyo azoba afise byose tuzoyibana muko nyene ntarinze kwitaho ngo afise iki afise kiriya. Kubera ko tugiye kurabara majorité abenshi ni babaro batingo. Kubera ko hari abakobwa benshi baba baraseziye muhiri wabo bakareha kuja kurongwa kubera ko benshi hari abavuze ati turagiye kubaka nambari
intebe imwe dufise tuzoyicarana ko twebwe nyene turi babiri hameje tuzoronka iyindi ya kabiri iyindi ya gatatu iyindi ya kane. Ni ikiganiro cha love control, ni ikiganiro gikosora urukundo, turabikina kohindura cyane cyane mu bajane nka twebwe nitwoshobora kwitwa batama mu bajane nka twebwe nka jewe nka Elize hajya cyane cyane nta kibazo umukobwa yahemukiwe akunda kuvuga ngo abahungu bose nimbwa. Iryo jambo ni guteriza gute? Impamvu riza nuko aba yababuriye icyizere aba yakomeretse bihagije koko kuko arenza mvuga iryo jambo ngo abahungu bose nimbwa, uwo muntu urumva naho hano aba yamugejeje. Mugabo rimwe na rimwe ntibaca baba bose imbwa. Reka ndamuvugire Elize kumbure. Abahungu barashobora nabo nyene kutaba imbwa bose, ugasanga umwe murahuje mu rukundo nubwo umwe ashobora gukosha ariko si kuvuga ngo bose baca bagira ya makosha amwe. Oya, umwe arafise ukuntu ateye undi arafise ukuntu ateye. Kugira mu rukundo umwe wese afise guyiwe, afise ibyo akunda mu rukundo, afise ibyo yitaho, akavuga ati kurya mukobwa nkunda ibi, kurya muhungu nkunda ibi, kugira ndamwiyumvemwo. Hariho les étapes, hari ibintu ndaguharura muri wakabishiraho nka bikaba nka shema basagendana kugira ngo ahuye n'umuntu avuge ati kurya muntu kweri ari muri guzanje. Kumbure mu rukundo ni vyinshi ducamwo, ni vyinshi duhura navyo, birashobora gusanga iri ni kosa umukunzi wanje yankoreye, naho ubu umukunze gute, umukunda gute, ni kihe kintu umuhungu agukore gusa no kumuheba urashobora no kumuheba? Ikintu ankareye nashobora cyane cyane en general mu bakobwa benshi icyo bafatira ko umukobwa umuvanze no yondi aca guheba. Ariko reka njistifye kino kintu impamvu twebwe urumva turakeneye valeur, turakeneye agaciro. Igihe ugiye kurondera undi muntu akote hama nkabimenya koko ko wamurondeye egarike ndize ntacyo mba nkimaze, ntabwo nta gaciro mba ngifise muri ico gihe. Urumva hari ibyo wamburanye, ibyo wamburanye ntabyo washoboye kumbarira, waciye ugenda akote ucugenda gutora akandi kantu pembeni, je nanje ndabimenye muri ico gihe birandakaza kuko wanshize hasi. Wamaze guhemukira umuhungu cyangwa uwo mukundana inshuro zingahe mu rukundo? Abo amaze guhemukira wowe nyene uyiravye cyo uvuga ati aya n'amakosa yiwanje? Ni umwe wenyene. Umwe wenyene byavuye kuki kubera ko wamuhemukiye? Yarafise comportement comportement ziwe ntabwo twashoboye kuzihurizako. Zari zimeze gute? Zari mbi. Kumbure Elize cyangwa jewe ndashobora kuba mfise izo comportement nirinde sinakazi wo nkunda. Urumva hari igihe usanga iyo muri kumwe n'umuntu mu rukundo hariho ibintu bimeme abakunda n'ibindi abayanka. Muri ico gihe igihe mukundanye n'uwo muntu ugahishaka kumuforsa muri bya bindi yanka, akaba ari dushira imbere wewe, ntimushobora guhuza na gatoya, uri uramukomeretsa bico gihe cyahita genda. Kumbura ati mu rukundo dufise amasezerano menshi duhora dusezerana, ndagukunda, nzogutwara, nzogira iki, nzogira iki. Ni benshi bamaze kubwira ayo majambo. Kumbure nibaze yuko aba ex office ni plus de 2 canke igitigiri ni kombi 20 canke no ntabwo ari 20 gusa bashika nka batanu. Ni kuvuga yuko uyu umwe gusa niwe wahemukiye wewe bivanye n'iyo ngeso. Abaguhemukiye nabo bari bafite ingeso imeze gute? Abagiye bamemukira nabo hari igihe hari byo tutagiye duhurizako, je nkaba ndabakunda mugabo hakaba ari byo bankeneye ko je nanje muri ico gihe bikaba ari ibintu bidashoboka nanje ntakunda, akaca mbeba kandi nayo nkimukunda. Anita akunda iki mu rukundo? Ndakunda care. Wow. Peut-être turashaka kuvuga ati cadeau Saint Valentin ikigushiki mu buzima bwawe? Saint Valentin mu bisanzwe Saint Valentin je que sinakwiye sinkunda kuyifeta, nubwo umuhungu twaba dukundanye sindabikunda ko tugenda nk'ababandi ngo twirukange turagurutse ngo urumva ngo no munsi ni Saint Valentin. Non, parce que ujya munsi si ucu ugaragaza je kwa nkunda. Namba nkunda misi yose isaha arankunda, ku munota arankunda. Ujya munsi nivyo abantu benshi barakunda kugenda bashushe cyane, mugabo pour moi jewe sindabikunda kubera ko kenshi na kenshi ni ikintu mfata nkaho menga nagakuku
nanje ikintu ca rusange muri jewe sindagikora. ni kihe kintu ukunda mu rukundo? Wavuze care, Navuze ca kabiri impano nyene kuryoherwa gukina. bizu central ku mugenzi bisigura iki? Bizu central ku mugenzi. Ndibaza bizu central nibaza ko ku mugenzi aya ntabwo byemewe. Yemewe signification ya bizu meze gute? Ya bizu en fait urize wemerera umuntu bizu centrale egari ko abafite uburenganzira kuri wewe wese en fait niyo mpamvu rero bizu centrale ku mugenzi no kwitama c'est bon mugabo igihe ari umusheri wawe umva ko surprise ya nyuma umusheri yagukoye ukaryoherwa yari surprise ya gute? sha aho naho nyene haranjabutse. Ndagushimire kwanza. Twinjire kwa Monsieur Elise. Mu majambo yose yavuze nta kinyoma kirimwo. Kugira turabe ico twohindura mu bakunzi. Cyangwa abantu bashasha bagomba bigisha urukundo. Kuvyo yavuze. Bo nibaza yavuze ku ruhande rwiwe. Ku ruhande rwawe nawe bimenze gute? Hama yongera avuga ku ruhande rw'abigeme bose. Kananje mvuye ku ruhande rwa twebwe natwo. Bien sûr. Sivyo. Ego. Yavuze ku kintu cyo guhemukirwa. Aravuga ko banka cyane ku abahungu kubavanga. Niko yakivuze. Kuvuga umuhungu avanga abakobwa. Kuvuga kumva Elise akundanye na Anita, akundanye na Arisa, akundanye na naka na naka. Cyavuga ati je maze kuvyumva ivyo urukundo ruba ruhetse. Mbe mu gihe twebwe natwe abahungu nariko dukunda kuvangwa bice bigenda gute? Oya kuvanga umuntu biri ku mpande zose. Afite je shobora kukuvanga wewe ariko muri uko kukuvanga ntibikurakaze. Mugabo jewe igihe umvanze bigaca bindakaza. Wavuze ko ndakubunyene jewe ndakuvanze kumva ati Elise yamvanze ni director urukundo ruhagaze. Hanyuma nanje mu gihe no kumva kumvanze navyumvise mugabo nasini ivyo nabonye navyumvise nanje nce ndaguheba byakira gute? Ya birambabaza nyene mugabo urumva amakosa barayiwanje. Bo kuvanga rero ijambo kumvanga hariho abavyumva sivyo ukumva ko Elise bakakubwira kubera iyo abantu bakundanye bari mu rukundo mutavugwa nimba urukundo rwanyu ruri ku yindi ntambwe bisaba ko abantu bavuga. Mu guheraheza uri umukinnyi w'amafilme usanzwe ukina filme en plus là urafise umuryango kumura turashaka kuvuga ati umuryango famille yawe irakoroheza gukina filme wisanzuye? Bon hama kuca kibazo ikintu cyose intango yamigoye ariko icyambere reka manze shimire kwanza kuvuga twubakanye umutambukanye wanje byaramugoye kwakira ariko kubera gwa rukundo nakujya kuntu tubanye atakibazo naramusiguriye bukebuke. Biba bigoye kubera ko muri filme kwinjira muri filme bakumva ati naka n'umupapa yubatse agiye muri filme n'abakenyezi bake bavyakira directement gutya nyene avuga ati ndakuriye genda. Ariko bowe nk'umuntu mwubakanye murafata umwanya hama mukayaga uvuga ati mbo kamusigurira etape par etape. Twitahura gute Elise arubatse ariko nta meta yambaye? Kumbure imeta isigura iki mu muryango? Bo novuga ko akana ka insolite bivanye n'ibikorwa mu bisanzwe iki kiganiro jewe sinenda vyiteze. Bien sûr. Sivyo? Nabimenyeshejwe ariko nta kibazo birashika ariko abantu bubakanye impeta isigura iki mu rukundo muri relationship? Bo mu bisanzwe impeta twobisigura gutandukanye bivanye nuko twese tuvyumva tutabitahura co kimwe. Ariko impeta hari zibiri, hari ya fiançailles sivyo, hakaba n'impeta ya mariage.
ni kuvuga impeta novuga y'akamaro nijya mpeta y'ubugeni hanyuma mino minsi turimo hari n'abakobwa basigaye bazambara batamariage bakoze bisigura iki kuri wowe kuvuga rero bameze gute hanini ijya mpeta iyo muriko bayibambitse muriko murayambikana mu rusengero baravuga ko ari kimenyetso cy'urukundo nibanga ryanje bakaba urazi ko muranarahira bakakubaza ati yani turavyemeye nawe akavuga ati ndavyemeye uravyemeye yani turavyemeye aya sinemeye ivyo wawe arabihakanye niyemera ivy'imfata kibanza vyifata kibanza yego me ndavyemeye voilà rero akivyemera ni ujya mwanya bufise uburenganzira bushobora hari ababihakana kujya muzi mugabo sinzi ngira baba barozwe canke batewe n'izindi pepo zitabonwa n'amazi ndagushimira cyane Elise ngoma ndaguha ikibanza cyo kumbaza question zibiri gusa ndakubaze je umbaze wewe ndakubaze ibibazo bibiri ego ikibazo ca mbere twakoranye iganiro mugabo sinakomenya izina kube drama batazira ubuki buzosera abakobwa bose na niyo mpamvu no munsi turi kumwe muri love control ari akantu urengeje kumengo siko umenga siko oya nubuki gusosera abakobwa bose ingurabe Anita chatwenga raba Anita ndaba please ndaba umva Raja band camera ndaba neza Anita ndubuki buzosera abakobwa bose smile cap wabonye nibaze yuko iryo zina riraryoshe vraiment riraryoshe ikibazo kigira kabiri ego nabibonye wabibonye okay nta kibazo ariko waryohewe yinjiye muri mudu gatowe no ikintu kiryoshye burya kiba kibinezereje nta kibazo akunyene ko nshaka sinshaka binini mugabo ngo hari ibiryoshe bidasoza oya sinibaze ako nako ni kandi aho rero si jewe hari abantu rero nshatse kuvuga ko hari nk'umuntu ushobora gusangira ntuzenye isukari bakakugira ko ibiyishe kandi ari isukari abagwaye mu kanwa idasoza abagwaye mu kanwa n'ukuri ikibazo kigira kabiri ikibazo kigira kabiri nagomba kubaza agenda kubaze mbasa nta kibazo wavuze kuri ubuki busosera abakobwa bose havuyemo wo musamwe mwahe urubatse prito canke nturubatse ego ndubatse ego Chesi man nabari foto yanje Maria hajira hari none nimba wubatse ego hamukabura urubuki busosera abandi bakobwa bose I like that wa muntu mwakanye ako kantu yakumvise bigenda gute nibaza yuko iyo ni surnom ni surnom nagasirno ni surnom arega umva nubuki busosera abakobwa bose ego peut-être turi mu kiganiro bita love control umva ikintu ingurabe Anita I love you acha twenga deja direct wabonye just ndubuki busosera abakobwa bose bo ndatahuye impamvu kubera ko abakobwa bose bari mu bantu baryohe merci beaucoup cyane bitandukanye natwe ko bahungu ujye umubwira ndaryohe abagiye mu yindi yagurutse agiye mu yindi monde naho no kubwira ko naguha umuduga n'utwenga wewe kumwe nakuba naho no gusazerana umuduga n'utwenga oya uri umuhungu y'impaye cyavyo nabyo fata ibindi bintu birebire ndagushimira cyane Elise murakoze cyane kudutumira mu kiganiro nagomba mpeze ariko sindaheza ntacyo uvuga uheze ego hanyuma nibaza ko ku bantu baba batanzi wabivuze ko ndo mu kinyamafilme ego ariko ngira bashobora kubaza ati none akinira he nari kubivuga jewe ariko nta kibazo mfashe promotion bari kubivuga reka rero sindakwicira ikiganiro ntaco ico kibazo turazaho gishikako nshuti bakunzi nibaze yuko twavuze yuko ari abakinyi ba filme n'abakinyi b'amafilme ho ngaha mu gihugu cyacu Burundi mbere wanashima bariko barabikora neza arashaka gutsimba kuri YouTube channel yabo kandika Burundi Talent ukaca bibona ibikorwa byabo kugira ukande subscribe cyangwa sabone ubashigikire wanashima ushinaga commentaire muri kiganiro wagikunze cyangwa dukosore ki twongereza iki Anita dusubire iwawe na ngoma nagwi kibanza umbaze ibibazo bibiri kweli ki wambaye amarori
niyo lifestyle yiwanje. Kenshi ndakunda amarori kuko ni glass zituma amatara atambona neza mu maso. Okay. Kubera ko uvuga amajambo menshi. Nibaze ikintu gisosa kibaye gike abantu baragikenera n'ingoga. Aha, biramaze gushoka gashavura. Si cyane. Birashika ahubwo si cyane. Ndirinda gushavura bivanye no kungene niyumva. Iyo bishitse ucukora iki? Ikintu cya mbere nca nirinda kuvugana n'abantu. Kumbure benshi bamenyereye mu gutwenga, mu kuryoherwa, urabona ndi namana umunezero imisi yose. Kumbure nshavuye bara bacavuga ati bro ko wahindutse iki izo commentaire nazo mba nkeneye. Niyo mpamvu njya kuryama cyangwa ngishira kure. Ikibazo cya nyuma. Nta kibazo. Usenga kangahe ku munsi? 5. Oh. Oui, sumize nimo. Anita nshaka udukubitire akaririmbo hamwe ushira kuvuga ati Anita ndirimbira. Ushaka kumuririmbira. Ari umunsi narakubonye uri kuririmba uko kimbona yo kumva demarazi gutamba. Akaririmbo nyene niko nkeneye. Wambonye ngrubesh. Okay. Nshaka kuba aho wifuza kumba, aho niho mbonera kuruhuka ndaje. Ndakwakiriye. Reka ndamwakirire. Inshuti bakunze ibiganiro Love Control ni kiganiro vraiment dushaka amakomantere yanyu, dushaka ikintu twohindura, ikintu twokongereza. Nkaba nibitse yuko band camera nujyanye dahinduka, naweza nikasema mkono ni ladha. Ukuboko gusosa, ukuboko kwa gu, mkono ni ladha. Raja buja tsamu band camera. Nkaba nabashimye mwese urashaka kunyita Kube Drama cyanke ubuki busosera abakobwa bose. Mana yanje. Anita. Vuga amena vraiment, vuga amena basi. Iryo zina rimfate neza, vuga amena. Ubuki busosera abakobwa bose. Sauf moi. Nta kibazo, vuga amena gusa. Bikubeko. Nibaze yuko wamaze ukanda subscribe cyangwa s'abone Elise. Dukoresha amasegonda. Naringiye ako kantu nakagumanye mugabo vyanse ko ngena ndakajanye. Ego. Ku bakunzi bako baradukurikirana muri kino kiganiro. Sinzi kaje ndabyisangije canke wari abahungu muri rusangi. Je mbayeho nzi ko abakobwa badakunda. N'umugore wanje ntankunda. Ego. Subiramo please, subiramo. Ndaza kugisigura. Subiramo. Mbayeho nzi ko abakobwa badakunda. Inshuti bakunze ikiganiro cya Love Control. Ndabahe 1 minute yogira deba yako kabazo tukarongera inshi mu munota umwe. Arakandi kandi yongeye ko yogasubiramo kanyuma. Ya, ndagasubiramo. Ngo kuko n'umugore wanje ntankunda. Rasambuka neza mu. Aha. Bo ikibazo canje nagumye ndakubwira nari ngiye ntakibajije nakubwiye ati sinzi ko biri kuri jewe canke biri muri rusange. Sivyo? Sinzi ko biri kuri jewe canke biri ku bahungu bose muri rusange. No musi twanatomoye ni kumwe na Anita. Jewe ku ruhande rwanje nsanzwe nzi ko abakobwa badakunda. Kuko ndakidefinise. Reka ni bari bwaye hari ikindi kintu wacyongera. Kuko n'umugore wanje ntankunda. Okay. Ndaza kugisigura ariko. Ambwiye ko avuze ko ntamukunda. Sipoza ko bunye nari wewe umugore wanje. Ndabikubwiye ko tankunda. Bon, je nibaza ko Elise yibajije muri mebyo muri Bibiliya ngo handitse ngo bagore ngo mwobahe abagabo banyu. Sivyo? Namwe bagabo mugira iki? Dukunda abagore bacu. Kubera iki Imana yobrije abagabo ko ari mwe tweza kudukunda? Kubera ko mwe mutigera mudukunda ibazi ko muri abantu mufise imitima ikomeye bigoye cyane kugira mudukunda.
kuvuga ko Imana yabasabye yarabiginze cyane ati bagabo mukunda abagore banyu bisigura ngo abagore nabo mwubahe abagabo banyu kuvuga twebwe turakunda urukundo rusanzwe ruhari ahubwo igihari twekigoye kuri twebwe ni ukubaha namwe ikigoye kuri mwebwe ni gukunda inshuti bakunze ikiganiro love control gatoyi yabanjanye nabi ngenda nagisiguye kumbure n'umutamukanyi wanje ahari acumve kandi yubahwe no kuvuga ko kandi utamukunda nce ngoma nsigure nico ngira nsigure mu mwanya mutoyi deja turazi ko nta kintu kiruta Imana bien sûr sivyo ego twese twemera Imana imwe dusenga tutabona sivyo nijya nyene ni Imana imwe yo mwijuru hanyuma yo nyene iravuga yarategetse ibwira abagabo dukunde abagore bacu sivyo manzo nyumvirize igituma Imana rutegeze gukunda abagore bacu none hari umunsi uraza gupropose umuhungu ngo uramukunda umukobwa wewe biramaze gushikira ukamubwira ati je t'aime genda bikubwira kwe cyane drama nizere ko ico kintu ari ubwa mbere cumvise cyane Anita ndagusavye undabe neza nusanzwe warimbwiye je kuko jewe burya man ndakubona ni jewe amfete rero kuvuga kuri ico kintu nkuko mwabivuze tuno musi rurasambuka arabizi umugore Imana yamurekuriye imuha uburenganzira bwose bwo kubaha umugabo ikibazo kijanye n'urukundo izo n'inshingano z'umugabo n'inshingano z'umuhungu uwari we wese ategereza gukunda umukobwa Elize gato Elize iyo ni Bibiliya kiretse utayemera amata na drama anahasoma Qur'ani ndabizi ko yemera nimba ndagusabye amata reka yo mata atayomfise sivyo nimba ndakubwiye ati utegerezwa koza ikirahuri nukumba nzi mu mibereho yawe koza ikirahuri atabyo wigera wibwiriza atanibyo wigera ukura nico gituma Imana yobrije abagabo gukunda abagore kubera izi ko ari ikintu gikomeye cyane kuri bo kugira babakunde uyu mukobwa uko aratubeshe uretse gituma tubeshe abagabo urukundo twararuremanwe ndabashimiye cyane Elize Anita amatwa tubitse yuko amakomantere turakeneye behind camera ni wawundi nyine radio body cyangwa behind camera urashobora kunita kube drama DRAMA bigatira drama cyanke but call me ubuki busosera abakobwa ndayivutse ntuje nijwi rutuje ati ubuki busosera abakobwa bose ngabavuga ati ciao ciao